Amahoro. Amahoro Bujumbura. It's okay. I say in Kiswahili, nawapenda. Amen. Did you enjoy the wonderful singing and worship tonight? Amen. How many of you were here yesterday? Raise your hand. Wow. How many of you are here for the first time today? Aha. Welcome. I'm so glad you're here. Now raise your hand if you're expecting a miracle today. Amen. Amen. The psalmist said, bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. He forgives all your sin, and he heals all of your diseases. If you believe that, Bujumbura, say amen. Hallelujah. Amen. As I preach from the Word of God tonight, attach your faith to this Word. There's healing in this Word. There's power in this Word. There is truth in this Word. And Jesus said, if you know the truth, the truth shall set you free. If you believe that, Bujumbura, put your hands together and give God praise in this place. Hallelujah. Amen. Let us hear from the word of the Lord. As we read from the Gospel of John, dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nko bwanditswe na Yohana igice cya 4 turahera ku murongo wa 5 turashishikara gushika ku murongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ashika ku gisagara cy'i Samariya cyitwa Sukara hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Kandi aho hari riba rya Yakobo. Yesu aruhishijwe n'urugendo apfa kwicara kwiriba hari nk'isaha 6. Haza umugore w'umusamariyakazi kuvoma. Yesu aramubwira ati numpa utwo kunywa, kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati we uri umuyuda none usaba amazi ute jewe ndi umusamariyakazi? Ni kuko abayuda n'abasamariya banenana. Yesu aramwishura ati iyo uba waruzi ugusavye ngo mputwo kunywa uwo ari we, nawe ubu musavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Wa mugore aramwishura ati mwami, ko ataco kuvomesha ufise
kandi riba rikaba rirerire. None ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega uruta sogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iririba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe. Yesu aramwishura ati, unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka, azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati, mwami, mparera ayo mazi sinzogira inyota, kandi sinzogaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati, nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri kuvuze ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5, kandi n'uwo ufise ubu si umugabo wawe. Ivyo uvuze ni ukuri. Uno mugore aramubwira ati, mwami, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho muvuga ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, nyizera wa mukenyezi, igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke i Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka ku Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri. Nyamugore aramubwira ati, ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo. Uwo ahazozira niwe azoduserurira vyose. Yesu aramubwira ati, ni jewe nyene turiko turavugana. Buno abigishwa biwe barashika, batangazwa nuko avugana n'umugore. Ariko nta wavuze ati, urondera iki, canke ngo muvuganira nawe iki. Maze uno mugore asiga umubindi wiwe aho nyene, asubira mu gisagara abwira abantu ati, nimuze murabe umuntu ambariye ivyo nakoze vyose, nambariwe Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusanganire iyari. May God bless the reading of his word. Imana ihezagira ijambo ryayo tumaze gusoma. Bujumbura. Yewe Bujumbura. My wife and I came a long way to come to Burundi. Jewe n'umukenyezi wanje twafashe urugendo rurerure cyane kugira ngo tuze hano i Burundi. From Cincinnati, Ohio, kuva mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Ohio, to Atlanta, Georgia, turaca mu kindi gihugu cyitwa Georgia, to Johannesburg, South Africa, hanyuma indege ducana Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo, to Dar es Salaam, Tanzania, hanyuma tuva muri Afrika y'Epfo tuji Dar es Salaam muri Tanzania, to Kigoma, Tanzania, tuva Dar es Salaam tuji Kigoma muri Tanzania, to Kibondo, Tanzania, dushishikarira ikibando muri Tanzania, and finally we are here in Bujumbura. Nona maherezo turi hano i Bujumbura. We came a long way. Murumva ko twafashe urugendo rurerure. Do you know why we came all of this way? Mbega muzi impamvu twagize urwo rugendo rwose? For you. Kubera mwebwe. For you and you and you na mwebwe. And you way out there. Na mwebwe hari inyuma. Wherever you are. Aho buri hose. If you could hear my voice. Nimba ushobora kumva ijwi ryanje. We came a long way to see you. Twageze urugendo rurerure cyane ngo tukubone. But let me tell you about someone who came even further than we did. Ariko reka ndakubwire uwafashe urugendo kera imbere yacu. His name is Jesus. Izina ryiwe ni Yesu. He came from heaven to earth. Yavuye mu ijuru amanuka mu isi.
From the earth, he went to the cross. He gave his life on the cross of Calvary to purchase your salvation, to purchase your healing, to give you a future and a hope. And he bled and he died. But glory to God, on the third day he rose from the dead to give you victory over sin and death. If you believe that, Bujumbura, lift up your voices and let heaven hear you. Amen. 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 Woo! Aha. Aha. But Jesus did more than that. This is what Jesus said. He said, the Son of Man has come to seek and save the lost. Can you say amen? Amen. And in this wonderful story that was read for you, you can see that Jesus loves you so much that he's willing to step past cultural traditions to speak to the heart of a person. And that same Jesus is here today. He said in his word, wherever 2 or 3 are gathered together, I am right here. He said, where 2 or 3 are gathered together, I'm right there in the midst of them. And this woman, she was minding her own business, going through her daily routine. She went to the well to draw water. And she had no idea who Jesus was. Now this woman is a great debater. Religious matters were her specialty. Questions and arguments. And they were all designed to hide the deep inner need of her life. She was raising questions and debate, trying to control the conversation so she could hide the deep issues of her heart. Sometimes I hear these same questions and arguments today. Someone will say, why does God allow bad things to happen to good people? Bujumbura.
Do you want to know why bad things happen in the world? Mbega muragomba kumenya igituma ibibi bishika mw'isi. Jesus tells us Yesu aratubwira in the Gospel of John in chapter 10. Mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice c'icumi. He said the thief comes to steal, kill, and destroy. Havuga ngo umusuma azanwa no kwiba, no kwica, no gutikiza. In the Bible, muri Bibiliya, thief is a word used to describe Satan. Umusuma ni jambo bakoresheje bavuga kuri Satani. And Jesus was letting everyone know. Sorry. He let everyone know. Kandi Yesu yarazi umuntu wari we wese. Exactly who the source of those bad things really are. Yesu yarazi inkomoko y'ivyo bibi vyose. It is Satan. Yarazi ko ari Satani yazanye ivyo vyose. He comes to steal, kill, and destroy. Yazanywe no kwiba, kwica no gutikiza. He actually hates you. Mwame muzi ko Satani uyo arabanka. Because you bear the image of God. Kuko yakubonye akubonamwo ishusho y'Imana. Satan was not made in the image of God. Mwibuke ko Satani we ataremwe mu ishusho y'Imana. But you are God's creation. Ariko wewe waremwe n'Imana. You are the apple of his eye. Wewe ufise agaciro mu nyonga z'Imana. And Jesus said, kandi Yesu yavuze ngo the thief comes to steal, kill, and destroy. Umusuma azanwa no kwiba, kwica no gutikiza. But listen to what Jesus said next. Ariko wumva ico Yesu yashishikaye avuga. He said, I came to give you life. Ariko jeho nazanywe no kuguha ubugingo. Abundant life. Ubugingo busagutse. If you believe that, Bujumbura, say amen. Ewe Bujumbura nimba wizera ivyo vuga uti amen. Jesus came to give you life. Yesu yazanywe no kuguha ubugingo. But listen to what else God said. Ariko subira umvirize nibi navyo Imana yavuze. He said, I call heaven and earth as witnesses today. Yavuze ngo uyu munsi mfashe ijuru n'isi kwicabona. That I have set before you life and death. Nashize imbere yawe ubugingo n'urupfu. Blessing and cursing. Nashize imbere yawe imihezagiro n'imivumo. Oh, that you would choose life. Wewe kuri uwo wese azohitamwo ubugingo. That you and your descendants may live. Wewe n'uruvyaro rwawe muzobaho. God came, he sent his son. Imana yararungitse umwana wayo. To make it possible. Kugira ngo ivyo bishoboke. For you to choose life over death. Uronka ubwo burenganzira bwo guhitamwo ubugingo canke urupfu. Blessing over cursing. Uhitemwo imihezagiro canke imivumo. That you might experience the abundant life that Jesus promised you. Kandi yaje kugira ngo ubwo bugingo busagutse Yesu yatuzaniye ushobore kuburonka. Jesus not only promised you abundant life, Yesu ntiyarangirije kudusezeranira ubugingo busagutse gusa. He purchased that abundant life with his own life. Nubwo bugingo yarabutangiye ikiguzi mu gutanga amaraso yiwe. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sorry, come back to that one. Your word is a lamp to my feet. Aha, ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje n'umuco mu nzira zanje. Some people will say, hari abavuga bati, the Bible is an old book. Bibiliya ni igitabo gishaje. It's not relevant for me today. Ico si igitabo cogira ico kimbwiye uno munsi. But you've never heard someone say, ariko ubu maze kumva umuntu avuga ngo the sun is old, so it no longer gives me heat. Izuba rirashaje singikeneye umuco waryo. Amen. Muravyumva? The Bible Bibiliya is alive and powerful.
n'igitabo kirimo ubugingo n'ubushobozi, sharper than any two-edged sword. nta gisumbya inkomezi ibyagiye bibaho mu myaka yose. And it is the power of God unto salvation. Kandi ubwo butumwa bwo muri Bibiliya buhesha agakiza uwizeye wese. This woman had useless religious arguments. Uyu mukenyezi w'umusamariyakazi yari afise amajambo menshi afatiye ku bunyedini. And Jesus was standing in front of her. Hanyuma Yesu ahagarara imbere yiwe. And he said to her, aramubwira ati, if you knew who was standing in front of you, iyaba wari wamenye uguhagaze imbere, you would ask a better question. wari kuba wabajije ibibazo vy'ikimazi gusumba ivyo uri kuravuga. Is that really the question that keeps you awake at night? Ubwo ico nico kibazo vy'ukuri kikuraje ishinga ku murango no mwijoro. This woman came with surface questions, Uyu mukenyezi yazanye ibibazo vy'ukuri bitagira akamaro, trying to control the conversation. kugira ngo arabe ko ari we yotumbereza ikiyaga rikagirana na Yesu. Bujumbura, Yewe Bujumbura, Jesus did not come to soothe your feelings. uyu munsi Yesu azanywe no guhindura ivyo biri mu mutima wawe. He came to save your soul. Yazanywe no gukiza ubugingo bwawe. And he came to destroy the works of the devil. Kandi yazanywe no gusangangura ibikorwa vy'umurwanizi. The Bible says Bibiliya ivuga ngo the purpose for the Son of Man being manifested ngo icyatumye umwana w'Imana hishurwa is to destroy the works of the devil. ngo yaje kugira ngo asangangure ibikorwa vya wa murwanizi. To destroy the network of sin yaje ngo adukure muri iyo minyororo y'icyaha. that is plaguing your life. Iyo minyororo isa n'iyaboshe ubugingo bwawe. And so the woman said to him, Rero uyu mugore arabarira Yesu ati, Sir, ati mushinga ntahe, you're touching more than the surface. ndumva ko amajambo yawe ashika kure gusumba aha hafi umuntu yogarukiza ivyimviro. Jesus pulled the plug out of the bottom of the boat. Yesu ijambo ryiwe ryameze nk'iri kwega ubwo ico kintu cyari gifundikiye ivyimviro vy'uwo mugore, so that the water could drain out. kugira ngo ijambo ry'Imana rikwege rishira habona ibiri mu mutima wiwe. Jesus sees your deepest problem. Yesu arabona neza ingorane yawe hari yibwina. He sees your fears. Arakumva kandi arakubona neza uko wiyumva muri wewe. He sees your shame. Arabona ibiguteye isoni. And he said to this lady, acabwira uyu mugore, you are settling for less than the best. ibintu ukora wewe bikujana mu gihombo gusumvya uko vyokujana kubirushirije kuba vyiza. He said, I offer you living water. Jewe ngomba kuguha amazi y'ubugingo. And Jesus pulled the plug. Hanyuma Yesu asanukuye ico gifundikizo ku bugingo bw'uwo muntu. Not to shame her, ariko ntiyabikoze nk'ugomba kumukoza isoni, but to drain out all of the sin and the sludge in her life. ariko yabikoze kugira ngo arabe ko yokwega biriya vyaha vyabaye muri we ubuzima bwiwe bwose abishira habona. Because he wanted to fill her kuko yagomba kumukiza with living water. amukirishe ayo mazi y'ubugingo. Amen. Amen. And that same Jesus uwo Yesu rero uwo nyene is here today. ari ngaho uyu munsi, And he says to everyone who can hear my voice, kandi ariko arabarira uwo wese ashobora kumvira ijwi ryanje, bring me your fear. nzanira uwo mutima wawe uko nyene uri. Bring me your problems. nzanira izo ngorane zawe. Bring me your shame. nzanira ivyo vyaguteye ubumaramare. I will clean it out.
ndaza kuvyeza ndabigukureko and replace it with the living water. hanyuma ndabisubirize amazi y'ubugingo. Can you say amen, Bujumbura? Amen, banyabujumbura. Amen. Amen. A man in a sinking boat Iyo umuntu ari mu bwato bugomba kuzama does not need a tranquilizer. ntakenera ikintu cy'ibihari bimujana mu bindi bintu. A man in a sinking boat umuntu ari mu bwato bugomba kuzama does not need an antibiotic. ntakeneye kumuha antibiotique yo kumufufahaza ububabare. A man in a sinking boat umuntu ari mu bwato bugomba kuzama needs a savior. akeneye umukiza, umutabazi. And Jesus is reaching out his hand to you today. Kandi Yesu arikararamvura ukuboko kwiwe akugutumbereje uyu munsi. And he's saying, live and not die. Akakubwira ngo va ngahuri, va muri urwo rupfu ugomba gupfa. Come unto me, nuze kuri jewe, all who are weary and heavy laden, mwebwe mwese munanijwe and I will give you rest. ndaheza ndabahe kuruhuka. Say amen, Bujumbura. Yewe Bujumbura uti amen. Bujumbura. Yewe Bujumbura. No church can save you. Nta shengero rishobora kugukiza. Because no church died for you. Kuko nta shengero ryagupfiriye. Are you with me? Mbega turi kumwe. Jesus did not come to the earth to give you a church. Yesu ntiyaje mwisi ngo aguhe ishengero. He came to give you life. Ariko yazanywe no kuguha ubugingo. He came to make it possible for you yaje kugira ngo ibintu kuri wewe bikunde bishoboke. To have a relationship with a holy God. Bikunde usubire ugiranire imigenderanire n'Imana yera. When Jesus died on the cross of Calvary, igihe Yesu yapfira ku musaraba w'i Karuvari, he emptied all of our sin. yiyambitse ibyaha byacu byose. All of our sickness. Indwara zacu zose yarazikoreye. All of our fear. Ubwoba bwacu bwose yarabutwaye. All of our shame. Isoni n'ubumaramare bwose yarabidukuyeko. All of our bondage. Imigozi yari tuboshe yose yarayidukuyeko. He took it onto himself. Byose avyishirako. He paid a ransom. Achatanga impongano canke iciru. He purchased your debt. Yarakurihiye ideni, umwenda. And he gave us the opportunity achaduha amahirwe to be set free from sin and death. Yo kubohoka tukava mu migozi y'icyaha n'urupfu. Amen, Bujumbura. Amen, Bujumbura. Jesus touched the heart of this woman. Yesu rero acharakora ku mutima w'uyu mugore w'umusamariyakazi. Her innermost being. Hari yibwina mu bugingo bwiwe. And what did she do? Mbega uyo mugore yaciye akora iki? The Bible tells us Bibiliya yatubwiye ngo that she put down her water pot. Yaciye afata wa mubindi yari kashaka kuvomamwa ushira hasi. And she ran into her village. Acarirukanga hariya mu gisagara. And she told those people about Jesus. Acabarira abantu bo muri ico gisagara amakuru y'ivya Yesu. She said, I met a man arababwira ati nahuye n'umuntu who told me everything about my life. Yambariye ubuzima bwanje bwose ivyo nakoze mu kubaho kwanje. And then she said, yongera aravuga ati could this be the Christ? Ati hari naho uyo ariwe Kristo. And the Bible says kandi Bibiliya ivuga ngo that all in the village abantu bose bo muri ico gisagara went to see Jesus. baciye basidukana niyo nkabaza kuraba Yesu. They came to Jesus like she did. Baza kuri Yesu nk'uko uwo mugore yabikoze.
This woman uyo mugore who was living a very deep life of sin. yari yarashitse kure mu buzima bw'ikinyabyaha. He told her that she had had 5 husbands. Yavuze ko yari yabanye n'abagabo batanu. And that the man that she was now living with was not her husband. Yesu aramubwira ati umaze kwigera abagabo batanu kandi n'ufise ubu suwawe. And in an instant, kandi rero mu bundi buryo murindi jambo Jesus touched her life. Nukuvuga ngo Yesu ariko akora ahababaza mu bugingo bw'uwo mugore. And transformed her. Kugira ngo arabe ko yomuhindura. From a woman lost in sin. Ahinduka ave kuba umugore yatakariye mu byaha. And turned her into an evangelist. Hanyuma amuhindure uvuga ubutumwa bwiza. Who went to her village. Wa undashora kwirukanga mu and kibano. all of those people came to Jesus. Agahamagara abantu bose bakaza kuri Yesu. Because they saw the change in her life. Kuko yabikoze kuko yaramaze kuronka impinduka mu buzima bwiwe. And I want you to know tonight. Nanje ndagomba uyu munsi ngumenye ngo. Tonight. Muri uyu mugoroba. You will leave your water pot at the well. Yesu araza kugukura ahantu agushika n'ahandi. You will drink of the living water. Uraza kwakira kuri ayo mazi y'ubugingo. And you'll leave this place. Hanyuma uve mu kibanza warimwo. Transformed. Aguhingure uhinduke. Carrying the abundant life that Jesus purchased for you. Uheze ugenda ufise ubwo bugingo busagutse Yesu agomba kuguha. If you believe that, Bujumbura, say woo! Yes, yemwe banyabujumbura nimba muvyizera muvuga uko avuze. Woo! Woo! Wow! Hallelujah! Imana ishimwe. You know, I had an experience Murazi hari ibintu nabonye vyanshikiye somewhat like this woman at the well. Bisa niyi nkuru y'uyu mugore kuri iryo riba. Like her, I was living a life deep in sin. Uko mugore yarabayeho nanje narabayeho ubuzima bwashitse kure rwose mu byaha. And at the lowest point in my life, naringeza ahantu hasi cyane mu kubaho kwanje, when I felt empty and miserable, naringeza ahantu numva ko atakintu ngifise muri jewe kandi ivyo vyantera amarushwa menshi. And no amount of alcohol would help me. Naho nanywa inzoga nyinshi gute ntivyamfasha. There were no drugs that would numb the misery in my life. Nta rumogi cyangwa ibiyayuramutwe naho nabinywa vyagira ico bimfashije mu bugingo. No amount of sex could satisfy me. Naho naja mu bushurashuzi n'ubusambanyi ntivyambumba. And I turned to Jesus. Hanyuma amaherezo mpindukirira Yesu. And he gave me that living water Acharamba kuri ayo mazi y'ubugingo. So that I would never thirst again. Kugira ngo sinsubire kugira inyota y'ivyo vyahukundi. And this is what happened. Eherero uko vyagenze. Mama, would you stand up, come just outside of the tent and wave to the people so they can see you? Mufasoni muduza amaboko ishengero ribabone. Muramubona umukenyezi wiwe. Oh, they don't see her. They don't see her. Oh. Come. Just. Mama is shy. Narababwiye ko uyu mukenyezi wanje numufasoni w'isoni. Can you see her now? Ubu muramubona? Yes. You can come. Just like the woman at the well, after I accepted Jesus Christ as my Savior,
she was my girlfriend at the time. Byukuri twari dusanzwe yari inshuti yanje. Twari dusanzwe turabagenzi. We were living in sin. Ariko rero twe nawe twari tubayeho mu vyaha. And I came to her. Hanyuma ndaheza ndaza kuri we. And I told her what had happened in my life. Ndamubwira ibihejeje kunshikira mu bugingo bwanje. And how Jesus forgave me. Ingene Yesu amaze kumparira ivyaha. And how he came into my life. N'ingene yamaze gufata ikibanza mu bugingo bwanje. And he changed me. Akampindura. Now, Mama does not come from a Christian home. Uyu mukenyezi ntavuka mu muryango w'abantu bizera Kristo. Her father was a very angry man. Papa wiwe yari umuntu akazi ishavu cyane. He was an alcoholic. Yari umugabo aboregwa cyane. And she knew nothing about Christ. Kandi nta kintu uyu muntu yarazi kuvyerekeye Kristo. But she saw the change in my life. Ariko yarabonye ivyahindutse mu bugingo bwanje. And she did not even know who Jesus was. Kandi ico gihe nta n'ikintu na kimwe yarazi kuri Yesu. But she said, ariko ataravuga ati, if God can change this man, ati nimba Imana yashoboye guhindura uyu mugabo, I need that in my life. Nanje ndakeneye iyo Mana mu bugingo bwanje. Amen. Hallelujah. That same Jesus is here tonight. Ico nico Yesu agomba gukora uyu munsi. And if you come to him, bisaba gusa kuza kuri we. He will forgive you of your sin. Araguharira ivyaha vyawe. You see, I know how some of you think. Ndazi ivyo bamwe muri mwebwe muriko muriyumvira. You think that you've done too much. Harabariko baravuga ngo je nakoze ivyaha vyinshi cyane. Too much sin. Ivyaha vyinshi cyane. You've gone too far. Nashitse kure. And the devil wants you to believe kandi ico Satana agomba nuko ushishikara kwiyumvira gutyo that you have sinned too much for God to forgive you. Yuko wacumuye cyane kuburyo Imana itobiki kubabarira. But I want you to know the devil is a liar. Ariko nsubire nkubwire ko Satana ari umubeshi. He comes to steal, kill and destroy. Yazanywe no kwiba, kwica no gutikiza. And there's nothing you have done kandi nta kintu na kimwe wakoze that could ever cause God cyotuma Imana to turn his back on you. igutera ibitugu ikanka kuguhindukira. There's a story in the Bible hari inkuru dusoma muri Bibiliya about a lost son. Kuri wa mwana w'icyangazi. He had taken his inheritance. Yari yafashe itunga ryose umuragi wiwe kwa se. And he squandered it. Aragenda Bibiliya ivuga ngo avyayayisha hariya mu vyaha. In drunkenness and sex. Mu busambanyi no mu kaboregwe. He wasted all of his inheritance. Bwa butunzi bwose ryari nk'iragi kuri se arabwonona. And one day he was starving. Hagera ahantu rero ababara aramererwa nabi cyane. He was eating what the pigs eat. Yarasigaye arya ivyateguriwe ingurube. And he said to himself, ariko araheza aribwira ati, even the servants in my father's house eat better than this. N'abashumba bo mu nzu kwa data barafise ivyo barya bagasigaza. And he decided to return to his father's home. Acafata ingingo rero yo gusubira mu nzu kwa se. And the Bible says, kandi Bibiliya ivuga ngo, his father ngo se was waiting at the front of the house. Yaramurorereye ahagaze imbere y'inzu. Every day he looked, iminsi yose yamarikaraguza, hoping to see his son come home. Yizera ko umunsi urizi nazobona umwana wiwe agarutse muhira. Every day he prayed for his son to come home. Iminsi yose yamasenga ngo umwana agaruke mu rugo. And when he saw his son maze umunsi yabona uwo mwana wiwe coming from far away, amubona arika akiri kure, he ran to his son yiruka amusanganira with his arms open wide. yuguruye amaboko y'ukumugumbira. He put a ring on his finger atamwambika impeta.
And he told them to kill the fatted calf. And they were going to celebrate. For this son of mine was lost. And now he is found. Amen, Bujumbura. Hallelujah. Would you please stand to your feet with me? This is a holy moment. This is your opportunity to make the most important decision of your life. I could ask you this question many different ways. But in order to cut through all of the excuses and justifications, I offer this simple question to you. So if you would be so helpful as to bow your heads and close your eyes. Because I do not want you to be distracted by anything. This is your moment. If you died tonight, do you know for sure that you would spend eternity with Jesus in heaven? I did not ask you if you attend church. I did not ask you if you come from a Christian home. I did not ask you what it says on your national ID card. I'm only interested in your one honest answer to this one honest question. If you died tonight, do you know for sure that you would spend eternity with Jesus in heaven? If your answer to my question is anything other than a resounding yes, if you have any doubt in your heart about where you will spend eternity, please raise your hand in the air so I can see it. I want to pray for you. Amen. I see many hands. Many hands. Now here's what I want you to do. On the count of 3, I want you to step out from where you are and run to this place of prayer. You who are far away, if I were you, I'd start coming now. Don't let anything stand in the way. Let nothing come between you and Jesus tonight. Are you ready, Bujumbura? 1, 2, 3. Come now. Come quickly. Come quickly wherever you are. Damu ya
damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, hiyo damu, damu, hiyo damu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, oh, hiyo damu, damu ya Yesu, damu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Twaimba damu, hiyo damu ya Yesu, oh, hiyo damu, damu ya Yesu, twaisifu damu ya Yesu husafisha Everyone who can hear my voice, mwese abashaka kumvira ijwi ryanje, abariko barafasha abo bantu, uyu muvuzi w'ubutumwa avuze ngo mubanze muhagarike gato, arafise ikintu agomba kubabwira, muca mushishikara, mubanze muhagarike. Abariko barafasha abo bantu nimuhaguruke, nimubareke bahanga amaso uyu muvuga butumwa, bamurabe bamwumvirize. I'm so proud of every one of you. Numva ndabanezererewe mwese. I see all of you, even out there. Ndababona mwese kugeza hariya kure. And more importantly, kandi kirushirije kuba kizima, God sees you. Imana irababona. And He knows your heart. kandi irazi imitima yanyu. Amen. Amen. I'm going to pray a prayer with you right now. Ngira dufatikanye ndabasengera isengesho muri aka kanya. And I want you to repeat this prayer out loud after me. Kandi ndabasaba ko muza gusubiramo ivyo mvuze muri uko gusenga kandi mubivuge n'ijwi ryumvikana. Jesus said, if you will confess me before men, Yesu yavuze ngo niwanyatura imbere y'abantu, I'll confess you before my Father in heaven. nanje nzokwemanga imbere ya Data mwijuru. So when you pray this prayer together with me, rero mwitegure, mwumva mwiteguye gusengera isengesho agiye kubasengera. Jesus is confessing your name to the Father. Yesu azoheza avuga izina ryawe imbere ya Data. Amen. Amen. So repeat this prayer out loud after me. Rero muze gusubiramwo n'ijwi ryumvikana. Lift your hands to the Lord. Duza amaboko muyatumbereze kuhoraho Imana yacu. Heavenly Father, Data wo mwijuru, I admit that I have sinned. ndemera ko nagucumuyeko. I believe Jesus died for my sins. kandi nizera ko Yesu yapfuye ngo ankize ivyaha. And He rose from the grave kandi yazutse ava mu mva to give me victory kugira ngo ampe intsinzi over sin and death. intsinzi ku cyaha no ku rupfu. I confess my sinfulness ndatuye ivyaha vyanje kandi ndakira imbabazi zawe.
repent and turn away from my sin. ndihanye kandi ndahindukiye mva mu vyaha. Please forgive me of my sin. ndakwinginze umparire ivyaha vyanje vyose. I invite you into my life. ndaguhaye ikaze mu bugingo bwanje. Come in and make me a new person. nuze muri jewe ungire icaremwe gisha. From this day forward, guhera uno musi kugeza ibihe vyose, I confess that Jesus Christ is my Savior. ndatuye ko Yesu uri umwami wanje And the Lord of my life. kandi ukaba n'umukiza w'ubugingo bwanje. In the name of Jesus I pray. ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Let's give the Lord a hand, Bujumbura. reka tutumbereze amaboko yacu mu ijuru dushima. Hallelujah. Hallelujah. Now all of you who have prayed with me, rero mwese mumaze kwifatanya nanje muri iryo sengesho, if it would be more comfortable for you to stand, you can stand. rero nimba mwumva byo batuma mugubwa neza guhaguruka, ndabasabe muhaguruke. I want to talk to you for just one more moment. ngomba kugira icyo tuvuganye mu kanya gatoya. Welcome to the family of God. turabaha ikaze mu muryango w'Imana. You're a member of God's family. ubu rero murabo mu muryango w'Imana. No one can vote you into God's family. kandi nta muntu n'umwe yo gusohora gukura mu muryango w'Imana. And no one can vote you out. nta muntu rero wo kugusohora. We are members of the spiritual family of God. twese turaba mu muryango w'Imana mu buryo bw'impwemu. The Bible says, Bibiri ivuga ngo whoever calls upon the name of the Lord ngo umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho will be saved. azokizwa. Amen. Amen. I have 3 questions for you who prayed that prayer with me. mfise ibibazo bitatu ngomba kubaza mwebwe duhejeje gufatanya gusenga. And I see all of you. mwese ndababona. Are you ready for the questions? mbega muriteguye kwishura ku bibazo bitatu? Number 1. ikibazo ca mbere, Did you call upon the name of the Lord? mbega woba warigeze wambaza izina ry'Uhoraho? Amen. Amen. Question number 2. ikibazo kigira kabiri, Does God lie? mbega Imana yobibesha? Question number 3. ikibazo ca gatatu, Are you saved? mbega wakijijwe? Yes. Amen. Amen. You called upon the name of the Lord, tukiraha mwambaje izina ry'Uhoraho and God does not lie. kandi Imana twambaje ntibesha. So by the authority of God's holy word, kuko Imana ntizi kubesha mu ijambo and ryayo. as a minister of the gospel of Jesus Christ, kandi nk'umukozi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu I Kristo, tell you today that you are saved. ndagomba kukwemerera uyu munsi ndakwemeza ko You are wakijijwe. born again. mwavutse ubwa kabiri. Your sins are forgiven, ibyaha byanyu byahariwe. and you're on your way to heaven because you have Jesus in your heart. kandi ubu naho mwopfa mwoja mu ijuru ko Yesu ari muri mwebwe. Amen. Now, Bujumbura, yewe Bujumbura, Jesus said, Yesu yavuze ngo all of heaven rejoices ngo ijuru ryose rinezererwa hamwe over one lost sinner coming home. mu gihe umunyabyaha umwe yihanye akagaruka ku Mana. That means that there's a party going on in heaven right Nukuvuga now ngo muri aka kanya mu ijuru bari mu munsi mukuru, in honor of every one of you. umunsi mukuru wo kunezererwa mwese mumaze kwakira Yesu. Amen. Amen.
So let's lift up our voices rero reka tuduze ijwi and join with the angels in heaven twifatanye n'abamarayika bo mu ijuru and give God praise hanyuma dushime kandi dutazira for the Imana great thing He has done. kubw'igitangaza imaze kudukorera. On the count of 3, are you ready? Rero ndaharura gatatu muriteguye. 1, kutuza ijwi mushima Imana. 1, 2, 2, 3, gatatu. hallelujah! Woo! 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 Hallelujah! Amen. Amen. Now we have many evangelists who are here tonight. Rero uyu munsi turi kumwe n'abavuga butumwa benshi. And they want to give you a booklet. Kandi hari udutabo twategekanijwe baca babaha. Will you make me a promise? Reka ariko munsezeranira ikintu. If I give you this book, mbega ninaguha ko gatabo, will you read it tonight? Zukuri uyu mugoroba uriteguye kugasoma? Thank you. Murakoze cyane. This book will help you. Ako gatabo kazobafasha gose. It will encourage you. Nagatabo gashobora kubatera intege. And it's going to explain to you exactly what took place in your life. Nagatabo ni wagasoma kaza kugusobanurira ikintu kimaze kwinjira muri wewe kubwibi bibaye. When you prayed that prayer with me. Igihe wasenga rijya sengesho. Why are we waiting? I promise you the books are here. Nabasezeraniye ko utwo dutabo turi hano. I've seen them with my own eyes. Kandi sinabeshe kuko utwo dutabo natubonesheje amaso yanje. Yeah. They're coming now. Nibaza ko utwo dutabo turiko turaza. Okay. So let's sing while these books are distributed. Reka rero tube turaririmba mukanya utwo dutabo bariko baradutanga. They will look like this. Nagatabo gasa nkuko mubona naka. Make sure you get this book ndabasabe ntihagire ugenda ataronsa kagatabo. And read it tonight. Kandi wiyemeze kugasoma. This is our gift to you. Damu ya Yesu inanena mema.